Bene data nshuti z'umusaraba ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turi muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Jewe ku izina nitwa Abeli Mbonimpa, ndagira ngo dufatikanye igishinga ntahe kirimwo ijambo ry'Imana rivuga ngo nabonye umwami Yesu Kristo. Mwene data ngira ngo ngushingire intahe yuko nabonye umwami Yesu yanyiyeretse. Muri ico gihe rero umwami Yesu amaze kunyereka, narafashe umwanya wo gushinga intahe, nshinga intahe muri groupe bamaso, ndababwira ukuntu Yesu yanyiyeretse, yuko namubonye kandi yuko ico gihe abagomba kumubona atari bose bamubonye kuko batari biteguye kumubona. Hanyuma rero ico gishinga ntahe ndagishinga, mu nyuma maze gushinga ico gishinga ntahe hageze igihe bigaragara neza yuko iyo ntahe ngomba no kuyisangiza n'abandi, kuko ahantu nabibona mu nzozi mwiyerekwa, harageze igihe ndabibona ku mugaragaro turi mu ishengero. Uwo munsi hari ikibatizo. Ndagira ngo rero abari bari ku kibatizo uwo munsi mwese muntega amatwi, abantu bose bari hamwe natwe mu ishengero kuri urya munsi, ndetse n'umuntu wese atarahari nawe bimuhe kwibaza kandi yongere gutegura umutima, kuko umwami Yesu azobonwa n'abiteguye, azobonwa n'abakijijwe, azobonwa n'abejejwe gusa, utejejwe ntazoraba umwami. Nuko rero ngira ngo ngushingire intahe ivuga ngo nabonye umwami Yesu Kristo. Kaze rero dusenge Imana. Ku mazina yanje nitwa Abeli Mbonimpa. Kaze rero dusenge Imana maze twinjire muri iki gishinga ntahe. Mwami wanje, Mana yanje, ndagushimiye cyane, uruwera kandi uragororotse. Jambo ryawe riravuga ngo utejejwe ntazoraba umwami. Muri kano kanya ndongeye kuza kugira ngo mwami dufatikanye iri jambo na bene data y'ukuntu wanyiyeretse, kugira ngo mwami umpe ubutumwa ndabushikirize abera. Mbanje kugusaba mwami umutima utunganye, mbanje kugusaba umutima wejejwe, ndagusabye unyuhagire mwami, kuko nzi neza ko utejejwe atazokubona. Mwami ndasengeye bene data bose, abari kure n'abari hafi bose, abazokumva iki gishinga nayo bose mwami ubahezagire. Ndabigushimiye, izina ryawe ryubahwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya, haleluya. Bene data, nabonye umwami Yesu Kristo mu nzozi, nabonye umwami Yesu Kristo mwiyerekwa, kandi ico gishinga ntahe ndagira ngo tugisangire n'abera bose. Rero ndagira ngo mpere mu gice ca mbere kivuga ukuntu umwami Yesu yanyeretse. Umwami Yesu yanyeretse ndi mu nzozi. Amaze kunyereka, nuko mfata umwanya wo gushingira intahe bene data dusangiye urugendo ruja mu ijuru bari muri groupe bamaso. Hanyuma iyo ntahe maze kuyishinga hari ku itarike 6 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka uyu nyene turimwo w'2022. Hanyuma rero maze gushinga iyo ntahe harageze igihe mu inyuma y'amezi 2 ivyo nabonye bishigwa mu ngiro, maze ndatangara. Ndagira ngo rero nsangire na bene data abo twari kumwe babonye ivyo bitangaza vy'Imana ku itarike 6 z'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka nyene turimwo w'2022, aho twari turi ku munsi w'ikibatizo. Abo twari kumwe barabizi. Rero imbere ya byose ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igihimba ni ca 20, maze dusome duhereye ku murongo wa 18. Hanyuma nidusoma umurongo wa 18 turaza gusubira inyuma dusome umurongo wa 17. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Mariya Magadalene aragenda abarira abigishwa inkuru ati, nabonye umwami
abadondera ibyo yamubariye. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data Mariya Magadalena amaze kubona umwami aragenda abibarira abigishwa biwe, abibwira intumwa ati nabonye umwami. Arababwira ati umwami Yesu yanyiyeretse, abadondagurira ubutumwa Yesu yamuhaye. Ubu butumwa Yesu yahaye Mariya Magadalene ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bwiza bw'impemburo, ni ubutumwa bwiza bwo kubohora imitima iboshwe, imitima ikeneye kubohoka. Ndagira ngo mwene data nawe aho uri hose wumve yuko ubu butumwa ari ubwo kukubohora, ari ubwo kuguha umwidegemvyo, maze uce nawe ufata intambwe yo gushinga intahe, ushingira intahe umwami Yesu Kristo. Rero reka dusome umurongo wa 17 nawo twumve ubutumwa Yesu yahaye Mariya Magadalena bwo gushikiriza abera bose. Yaravuze ngo Yesu aramubwira ati ntunkoreko kuko ntaraduga kwa data, ariko genda kwa bene data ubabarire uti agira aduge kwa se ari we so, uti ku mana yiwe ari we mana yanyu. Imana ihabwe icubahiro cyane. Yesu Kristo aha ubutumwa Mariya Magadalena, aramubwira ati genda ubwira abigishwa, genda ubwire bene data, genda ubwire abakozi banje, genda ubwire abatoranijwe, ubabwira atagira duge kwa se ari we so, ku mana yiwe ari we mana yanyu. Haleluya. Mwene data, uyu Mariya Magadalena niwe yabanje gutwara inkuru nziza yuko Yesu yazutse. Nuko rero mwene data nanje ngira ngo nkubwire ingene nabonye umwami Yesu. Icambere kubona Yesu mwene data biteye umunezero. Kubona Yesu biranezereye kandi biraryoshe. Muntu utarabona Yesu warahomvye. Muntu utarabona Yesu ndagira ngo nkubwire nti urakeneye kugira ngo ubone Yesu mu mutima wawe. Urakeneye kubona Yesu mu bugingo bwawe mwene data. Rondera kubona Yesu. Rondera gushaka Yesu n'umutima wawe wose. Rondera gushaka Yesu mu bugingo bwawe. Rondera gushaka Yesu mu buzima bwawe bwa misi yose. Nshuti y'umusaraba, bona Yesu aho uri hose, kuko niwabona Yesu uzohabwa assurance, uzohabwa amasezerano, uzohabwa inzira y'ubugingo, uzohabwa kubohoka, uzohabwa kumva yuko uremurutse mu bugingo bwawe, uzokwisanga unezerewe. Mariya Magadalena yaranezerewe, nanje naranezerewe umunsi nabona Yesu. Imana ihabwe icubahiro. Nuko rero ndagira ngo ngarukereho kugishinga ntahe. Uwo munsi nkuko nababwiye nashinze intahe hari ku itarike 6 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka w'2022. Ndayishinga muri groupe b'amaso, ndababwira ibitangaza Yesu yanyeretse yuko nabonye umwami. Uko byagenze rero nukuvuga ngo aho hantu twari turi nabona turi abantu benshi barindiriye ngo hariho umutegetsi abantu bari bategereje. Uwo mutegetsi ntiyari bwamenyekana uwo ari we. Hanyuma rero ndamubona abantu barikusanya biyegeranya, maze igihe kiragera mbona turi ahantu kwibarabara. Iryo barabara ryitwa Conseil. Iryo barabara ryitwa Conseil, maze mbona abantu turiko turegerana. Hanyuma tuhageze dushika ahantu mbona umupastori umwe afashe Bibiliya avuga ubutumwa bwiza mu Gifaransa, kuko twari turaho turindiriye dufise intego yuko tugomba kuraba Yesu. Umwami Yesu twari twabwiwe yuko umwami Yesu agiye kuza kutugendera. Haleluya. Hanyuma rero abantu baravugana bati kugira ngo turindire umwami none twakora iki? Umwe muri bo afata Bibiliya arigisha, atangura gusobanura amajambo, maze arasobanura. Hagera igihe rero arondera ijambo ry'Imana agomba kudusangiza, ariyoberwa aho ryanditse. Abaza abantu bahari ati mbega hari umuntu yonshobora kumfasha
akatumenyera aho iryo jambo ry'Imana ryanditswe. Hanyuma numva ngoberewe kuri mubwira, ndamubwira nti ndarizi. Arambaza tuzi ryanditse hehe? Ndamubwira nti ryanditswe mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 23. Ayo majambo bene data mwese murayazi, igihe umwami Yesu yaburira abafarisayo n'abasadukayo ababwira ati muzobona ibara, abafarisayo n'abasadukayo mwandyajyamwe, kuko mwoza imbere ariko inyuma, mwoza inyuma gusa ariko imbere huzuye imyanda. Nuko rero n'andi amajambo umwami Yesu yaburiye abantu biyita abakuru n'abiyita abayobozi n'abiyita abahambaye n'abiyita yuko basumba abandi, umwami Yesu arababurira muri ubwo butumwa bwiza. Hanyuma rero ayo majambo ntitwayasomye kuko uwo mupasitori yaciye agenda kuyashaka, hanyuma akiyarondera ngo ayasome. Twagize dutya tuza tubona twumva haje itangazo rivuga riti nimutangure gufata umurongo mwinjira. Mbona abantu bake twishize ahantu turinjiye, hanyuma tugenda nk'abinjira mu nzu. Twinjiye, tumaze kwinjira nuko kubera yuko aho hantu twari turi hanze, igihe umupastori yavuga hari hanze ahantu nko mu gashamba. Hanyuma rero tubwirwa kwinjira, dutonda umurongo, ariko ngize nsanga aho hantu tugiye kwinjira haja abantu bake, tugenda turi bake cyane. Hanyuma tumera nk'abagenda batonda umurongo. N'ubundi aho hantu nagize mbona iyo etape igira kabiri y'aho hantu twari turi, nta kintu twahakorewe, ariko noneho nagize mbona twinjiye mu rusengero. Mu rusengero aho hantu ni nk'uko twari twinjiye muri etape igira gatatu. Ubwo rusengero rero nabona rurimo abantu benshi. Abo bantu sinababonye amashusho, ariko nabonye ndi hagati muri bo. Hanyuma abo bantu bariko barasenga, kandi aho hantu hariho umwuka canke mpwemu. Uwo mpwemu yarariho, ariko tukumva yuko uwo mpwemu byumvikana yuko ari mpwemu wa Yesu. Mpwemu wa Yesu yari aho hantu, ariko amatsiko abo bantu bari bafise, buri muntu wese yari aho hantu yipfuza kubona umwami Yesu. Abantu bose bari bari aho hantu bipfuza yuko babona ishusho n'ubwiza bwa Yesu, kuko twari twaje kugira ngo dusanganire umwami Yesu, atwiyereke tumubone. Mwene data, wewe utarumva kwipfuza kubona Yesu, ndakurarikira kubona Yesu. Shengero ry'Imana, birakwiye yuko mwiyumvira kubona Yesu aho muri. Ndagira ngo mbabwire tukiri aho yuko hariho amashengero menshi, abantu baterana bagasenga, bakumva baje gusenga, kandi bakipfuza kubona Imana, bakipfuza kubona umwami Yesu, kandi by'ukuri bakamenya bati umwami Yesu ari aho, ariko bakamurondera bakamubura, ishusho yiwe ntibayibone. Mwene data, birababaje kubona ishengero riterana bakaba batabona Yesu kandi ari hano. Umwami Yesu ari hano ku isi. Yesu yaravuze ati ndi kumwe namwe, ati ntimutinye, ndi kumwe namwe gushitsa ku muhero w'isi. Umwami Yesu ari kumwe natwe gushitsa ku muhero w'isi. Iyumvire rero ukuntu ishengero riterana, ariko Yesu ntabonekane, abantu benshi ntibamubone. Ugasanga baramwumva canke bakabona ibitangaza akora, ariko bikaba bishakirwa yuko umwami Yesu yobiyereka. Wa mugore amaze kubona Yesu, harageze igihe ahabwa ubutumwa. Amaze guhabwa ubwo butumwa, araheza arabutwara abushikiriza abigishwa biwe, arababwira ati nabonye umwami. Mwene data, utarabona Yesu ukaba uri mu rusengero, ndagira ngo nkubwire ntirondera Yesu. Ikintu ca mbere ugomba gukora kubona Yesu ni ukwihana, ni uguca bugufi, ni ukumva yuko wemeye kuba umwana muto, wemeye guhinduka ukaba icaremwe gisha. Hariho abantu baza mu rusengero batarihana ibyaha,
hariho abantu baza mu rusengero bataremera kwatura mu mutima wabo bakijakariye icaha, mu mitima yabo bakijakariye bwa buzimire n'ubuhumbu. Mwene data, nico gituma abantu benshi bari mu nsengero ariko ugasanga biyicariye ku matebe ariko badashobora kubona Yesu. Rero birababaje. Muntu utarabona Yesu, ndakuraritse kugira ngo ubone umwami Yesu mu bugingo bwawe. Iyo etape rero igira gatatu, abantu baraje ngaho barasenga, bararirimba, barahimbaza, ariko vy'ukuri ntabwo bigeze babona Yesu, ntabwo bigeze babona ubwiza bw'umwami Yesu, kandi bakomeje kuraba. Abantu bose bakaraba, bakagenda bamuraba hejuru, bakagenda baraba mu kirere, abandi bakagenda baraba impande n'impande, bakaraba aho yoturuka mu vyumba ngo aze ngo aseruke, ariko umwami Yesu ntiyari bwagere aseruka aho hantu. Nuko rero nagize nza numva itangazo. Haleluya! Itangazo rero mwene data, nagize numva haje umukuru, umutegetsi yarayoboye urwo rusengero, aratangaza itangazo, aravuga ngo ngo umwami Yesu ngo arahagurutse, ngo aragiye, ngo nuko rero ngo mwese ngo abari hano mu rusengero musohoke, ngo muze ngo tuze kumusanganira, ngo hari ahantu ngo agiye kutwiyerekera. Haleluya! Mani habwe icubahiro. Iryo tangazo maze kuryumva, nanje naciye mpaguruka, abantu bose barahaguruka, buri muntu wese yafashe inzira yiwe uko ashoboye kugira ngo ashobore kuza gushaka ahantu ahurira na Yesu. Haleluya! Mani habwe icubahiro. Jewe rero inzira nafashe yanje, uwundi wese afata yiwe, abantu bose bari ngaho sinasiye kubona ikamanganiro ryabo. Buri muntu wese yarasohotse, hanyuma baratwereka bati aciye aha, bati nimubandanye aha nyene mugende, ati hari ahantu muza kumubonera. Mani habwe icubahiro. Sinasiye kubona ba bantu, ariko jewe nakoze ibishoboka byose, ndakwakwanya, ndasohoka, nca hirya, ndazunguruka, hanyuma ngera ahantu ndahagarara. Maze guhagarara, nagize by'ukuri bene data, mwumve igitangaza. Oh, haleluya! Aho hantu twahageze turi abantu bake cyane babaho, bakeya. Ndahagarara, maze guhagarara nagize mbanza kubona umuntu ari mu mazi. Umuntu ari mu mazi, yari mu mazi, kandi muri ayo mazi hari ahantu hameze nko muri pisine. Hanyuma rero nkabona hariho ingazi. Ndagize nzamona umuntu umwe gusa, umuntu umwe gusa yari ari muri ayo mazi, aribirijwe ubwiwe, arazamuka. Akizamuka nabonye umwami Yesu asohotse avuye ahantu mu nzu. Arasohoka mwene data, ndamubona umwami Yesu Kristo. Uko namubonye, yasohotse yambaye impuzu z'igisaga ndende. Impuzu z'igisaga ndende mwene data, nizo nabonye. Uko namubonye umwami Yesu, namubonye nka kumwe Yesaya yamubona mu gitabo cavugishwa n'Imana. Yesaya, dusome mu gihimba ca 6 ayo majambo, wibuke ukuntu Yesaya yayabonye. Oh, haleluya! Yesaya yabonye uhoraho mu rusengero rwiwe. Mani habwe icubahiro. Dusome jambo ry'Imana mu gitabo cavugishwa n'Imana, Yesaya igihimba ca 6 umurongo wa mbere. Ihamagarwa rya Yesaya. Mu mwaka umwami Uziya yatanzemwo, nabonye umwami Imana avyagiye ku ntebe y'ubwami ndende, ashizwe hejuru, impuzu yiwe y'igisaga yuzuye urusengero. Abaserafi bari bahagaze hejuru yiwe, umuserafi wese yari afise amababa 6, abiri yatwikiriza mu maso, yandi abiri yatwikiriza ibirenge, yandi abiri yarayagurukisha. Babarirana basemerera bati, uwera, uwera, uwera niwe uhoraho nyene ingabo, isi yose yuzuye icubahiro ciwe. Haleluya! Mwene data, Yesaya wavugishwa n'Imana abona ubwiza bw'uhoraho mu rusengero, ngo impuzu yiwe yari gisaga ndende. Ndagira ngo mvuge ku mpuzu nabonye umwami Yesu yari yambaye igisaga.
sindigera mbona hano mu isi umuntu yambaye iyo mpuzu. Yari impuzu ikayangana ibengerana amabara menshi. Haleluya! Nuko rero mbona umwami Yesu araje. Ntabwo yaje agombye kwiyereka mu bantu, nta bandi bantu yashaka ko bamubona. Abantu bose ntabwo bamubonye, abashaka kumubona ntibamubonye. Umwami Yesu aho hantu asohotse yaje atumbereye uwo muntu ahejeje kubatizwa, azamutse avuye mu mazi. Umwami Yesu arakwakwanya amanuka ku ngazi, hanyuma aramusanganira. Haleluya! Asanganira ujya muntu avuye mu mazi yarahejeje kubatizwa. Amaze kubatizwa arazamuka, Yesu nawe aramusanganira, aramugumbira. Imana ihabwe icyubahiro. Jambo ry'Imana rirambwira ngo azohanagura amosozi ku maso yabo, ngo kandi uburibwa no gutaka ntibuzeba bukiriho, ngo kuko ibya mbere bishize. Imana ihabwe icyubahiro. Yesu naramubonye, umwami Yesu naramubonye, yasanganiye umuntu aje kubatizwa. Ahejeje kubatizwa aramugumbira, araheza amuhezagira n'ibiganza, amufata mu mutwe, aramugumbira aramuhezagira, amurambika ku biganza. Imana ihabwe icyubahiro. Uwo muntu yarahejeje kubatizwa. Nuko rero Yesu arangije kubonana n'uwo muntu, nuko yaciye akamangana, kuko yabonywe gusa n'uwarahejeje kubatizwa. Kubatizwa ni ikimenyetso cyo kwezwa, mwene data. Iyo dusoma amajambo yo mu gitabo c'Abaheburayo, Mana ishimwe cyane. Abaheburayo igihimba ca 12 umurongo ni wa 14, dusome mu izina rya Yesu. Mukurikire kugiriranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Imana ishimwe cyane. Mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko utejejwe atazoraba umwami. Utejejwe ntazoraba umwami. Umwami Yesu azobonwa n'abiyejeje n'ababatijwe buhagiwe. Kubatizwa si kubatizwa ku mubiri gusa, ni ikimenyetso, ariko kubatizwa ni ukuhagirwa mu mutima. Mwene data, ugomba kwiyuhagira ku mutima no ku mubiri. Kuri uwo munsi rero maze kubibona, Yesu arakamangana, hanyuma inzozi zirarangira. Maze kuva mu izo nzozi, numva yuko atari inzozi no kwizimbanya, ndazishingira intahe muri groupe b'amaso. Ndababwira yuko umwami Yesu yanyeretse. Bene data bo twari kumwe muri groupe muravyibuka, ico gishinga nahe muragifise, catwaye iminota 35 y'ubutumwa. Narimwe ndageza ku bantu ndababwira nti Yesu yanyeretse, kandi nti Yesu azobonwa n'abiyejeje. Hanyuma rero ndagira ngo nje ku gice cyo kubwira abantu twari kumwe itarike 6 z'ukwezi k'umunani, aho habereye ikibatizo. Bene data, abakozi b'Imana, ababatijwe mwese, ubu butumwa bwiza bubagereko. Yesu Kristo yari yaje hajya ahantu, kubera yuko maze kubona kiya kibatizo, nanje ubwanje sinari nabimenye, ariko nagiye kubibwirwa turangije kiya kibatizo, dusubiye mu rusengero. Hanyuma rero hashigwaho akanya kuko umuntu wese yogira ico avuga, yoshobora gushinga intahe canke akabwira abantu ijambo umwami Yesu yamushize ku mutima. Muri ako kanya nza numva ijwi rirambwiye ati, erega za nzozi warota naha byabereye, kandi naha nyene hamwe wabona naha rwa rusengero nuru ca kibatizo wabona, ni muri ca kibatizo muhejeje kuvamwo. Haleluya! Kandi hahantu Yesu yasohoka ava ni hamwe muri yanzu, hamwe habera ikibatizo. Ndagira ngo nibutse abantu bari ngaho yuko ikibatizo kitashoboye gukunda ngo kibere ahantu kuruzi, ahantu hari hategura ikibatizo byahindutse ku munota wa nyuma. Hanyuma baca badutangariza yuko ikibatizo giye kubera mu muhana w'umuntu. Mwene data, ndagira ngo nkwibutse yuko mbere benshi
twatanguye gukekeranya tuvuga tuti ntibikwiye ko ikibatizo kibera muri pisine y'umuntu, ati ihibambewe, ati reka turindire. Ariko noneho mpabwa numva ijwi rirambwira ngo umwami Yesu Kristo abonwa n'abejejwe, ati banguka, ati kuko kubatizwa n'ikimenyetso, atariko kubatizwa kuri mu mutima. Haleluya! Nuko rero nanje nkurikira abandi turagenda, ikibatizo cabereye mu kigo c'umuntu. Ndagira ngo nongere kubwira urya muntu yatanze urya mwanya w'ahantu habera ikibatizo. Umwami Yesu aguhezagire, umwami Yesu aguha umugisha, ubu butumwa bukugereko. Umwami Yesu ari hajya mu nzu wawe, umwami Yesu aragomba kugira ngo ahakorere imigisha, ahakorere ibitangaza. Umwami Yesu ahezagire urya muntu yatanze cyo kibanza hajya ahantu habera ikibatizo. Umwami Yesu ahabwe icubahiro cyane, kandi Yesu aguhezagire mukozi w'Imana, wewe watanze iryo kibanza. Yesu aguha umugisha, uzoshishikare kuha Imana, uzoshishikare kuramiriza. Haleluya! Kandi umuryango wose umwami Yesu abahezagire, kuko mwatanze ikibanza cahabereye ikibatizo. Imana ihabwe icubahiro. Nuko rero twaragiye, ndagira ngo nibutse yuko hajya ahantu nari mpagaze, nagiye kwibuka ndimwo ndahabwa ako kanya k'ubushinga intahe mu rusengero, yuko hajya nyene nari mpagaze mbona umwami, yuko hari hajya nyene. Nuko nza kumenya yuko umwami Yesu yariko arambwira ibigiye kuba bitarambiranye. Urumva yuko haciye amezi abiri haciye haba ikibatizo. Mwene data, ndagira ngo ngaruke ku kibatizo cabaye ndetse n'ibibatizo biringo biraba. Bakozi b'Imana mwese, hari ubutumwa bugenewe abantu benshi, abakozi b'Imana n'abakristo n'abantu babatizwa. Ndagira ngo mbabwire yuko utejejwe atazoraba umwami. Kubatizwa ntabwo bigomba kuba nk'umugenzo, ariko kubatizwa bigomba kuba ibintu bigomba gushigwa mu ngiro, rikaba ijambo rivuye ku mutima, umuntu akabatizwa yejejwe, kuko utejejwe atazoraba umwami. Bene data, yemwe ababatizwa, mwege mubatizwa mwiyambitse bya bindi by'ibinyangari na bya bindi mwatsi by'ibitsibo, mukabatizwa mu mazi mwambaye ya mishatsi n'ibinyangari n'amahereni, muriko murasuzugura Imana. Mwibuke yuko abakristo bagomba kwiyeza, bagomba kwitunganya, kuko ubutejejwe atazoraba umwami. Ubu butumwa bubagereko mwese ababatijwe uwo munsi, muyiyeze, mukureko irya mishatsi n'abijya bintu mwateyeko byose mubikureko. Abantu bose bagomba kubatizwa. Yewe muntu ushaka kuzobatizwa, kurako, genda wiyejeje. Reka kubyita yuko ari umugenzo. Ntabwo ari umugenzo, kuko na Yesu yarabatijwe, kuko tugera ikirenge mu ca Yesu. Bene data, umwami Yesu yarabatijwe, abwiye Yohana ati bikunde umbatize kuko bidukwiye, kuko bibereye yuko dushitsa ibyo kugororoka kose. Nuko rero mwene data, ndagira ngo nongere guha ubutumwa abakozi b'Imana, abapastori, ababatiza, bantu muri mwishengero muriko murategura bazobatizwa. Banza murabe yuko bya binyangari babikuye, banza murabe yuko bya bikufu babikuye, banza murabe yuko imishatsi bayigize neza bitunganije, banza murabe yuko batatsi ibyo bya bitsibo by'ibihingo batashize ko hari ibintu by'ubunyangari bashira ko hari inyuma byose batabishize ko. Mwene data, nimubigishe gusokoza, bagorore umushatsi, bawutunganye, bagorore, bareke kuza biyambitse bisize bya bindi hano by'amarangi by'amabara, bareke kuza batoboye amazuru, bareke kuza batoboye iminwa, bareke kuza bisize ku minwa, bareke kuza batoboye amatwi. Mubabwire yuko bagomba kwihana, bagomba kwakira umwami Yesu Kristo. Utejejwe ntazoraba umwami. Ubu butumwa bugere ku mashengero yose y'abakristo ari hano muri Canada, muri Quebec, amashengero yose y'abakristo ari muri Amerika, ari hariya muri Europe. Mwene data, amashengero yose ari muri Australia, muri Afrika. Yemwe ba Pentecote, mwarataye akaranga, mwarataye imigenzo y'abakristo. Abakristo kera ntibabatizwa bambaye ibitako, bambaye amahereni. Kera abakristo ntibabatizwa
bapfa kwisuka mu mazi uko nyene. Bene data, nimwibaze ukuntu Yesu bimubabaje kubona abakozi b'Imana barekera abantu bagapfa kugenda uko, bagapfa kugenda kwisuka mu mazi, bakagenda kubatizwa batiyejeje. Mwene data, kuvuka ubwa kabiri ni ijambo rikomeye cyane. Umwami Yesu aravuze ati umuntu natavyagwa n'amazi na mpwemu ntashobora kuba umwana w'Imana, ntashobora kuraga ubwami bwo mu ijuru. Nimwumve musobanukirwe yuko kuvuka ubwa kabiri ni ukuvyagwa n'amazi na mpwemu. Kuvuga ngo kuvyagwa n'amazi na mpwemu ni ukuvuga ngo ku mubiri ni ukuhagirwa, haleluya, no ku mutima ukuhagirwa. Kuko imibiri n'imitima igomba kuzosangwa mu mahoro, haba mu imibiri yacu ikazosangwa mu mahoro, imitima yacu ikazosangwa mu mahoro, impwemu yacu, byose ibyo bice bitatu, ibi bice bitatu, impwemu n'umubiri n'umutima, bigomba kuzosangwa mu mahoro bitagira agasembwa. Suzuma urabe yuko umubiri wawe utunganye, suzuma mabare ko umutumba wawe utunganye, suzuma urabe neza yuko ingingo zawe z'umubiri zitunganye, ko ubugingo bwawe butunganye, ko impwemu yawe itunganye, kubera yuko impwemu yacu iragomba kugira ngo twese tuze dusangwe mu mahoro. Bene data, tuze dusangwe mu mahoro. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ubugingo n'umubiri n'impwemu bize bisangwe mu mahoro kuri wa munsi. Rero suzuma urabe ko ku mubiri hera, suzuma urabe ko ku mutima hera, suzuma urabe yuko impwemu yawe yera, suzuma urabe ko impuzu zawe wambaye impuzu z'ubukwe zitanduye, kuko abiyanduje ntibazoraba umwami, abatiyejeje ntibazoraba umwami. Nico gituma mwene data bikwiye yuko twicara twiteguye, tukicara tugavye, tukicara turi maso. Rero mwene data, ndagira ngo dusozere iri jambo ry'Imana nkubwira nti aho uri hose tegura ubugingo, tegura umutima wawe, tegura ingeso zawe. Wewe wabatijwe, ukaba wabatijwe utariyeza, ni wiyeze. Wewe ugiye kubatizwa, ukaba ugiye kubatizwa, banza witunganye. Yewe mukozi w'Imana, wewe uri murategura abazobatizwa, tegura abazobatizwa ubanje kubabwira inshingano z'abakristo. Ndagira ngo mbwire n'abakozi b'Imana mwese, muburire ishengero, mubabwire yuko utejejwe atazoraba umwami. Ntabwo ari ukugwiza igitigiri canke ubwinshi bw'abantu, ariko nimubabwire yuko utejejwe atazoraba umwami. Mu mashengero hari abantu benshi bicaye mu masengero, ariko bicaye batarabona Yesu. Uko nyene nuko nyene igihe Yesu azozira mu bwami bwiwaje kunesha, hariho benshi batazomubona, kubera yuko umwami Yesu abonwa n'abejejwe. Hari abantu bicaye mu nsengero ariko bazicayemo gusa bataramubona, bataramwumva. Birashakirwa ngo muce bugufi, mushake Yesu, murondere Yesu. Umwami Yesu aragomba yuko abiyereka ari uko mwejejwe mwitunganije. Yabwiye Mariya Magadalena ati ntunkoreko, ati kuko ntaraja kwa data. Mwene data, uriko urashaka kugira ngo urabe Yesu kandi utejejwe, uriko urashaka kugira ngo ukoreko kuri Yesu kandi utejejwe, banza wiyeze kugira ngo Yesu akwiyereke. Banza wiyeze kugira ngo ubone ubwiza bw'Imana. Banza wiyeze kuko na Yesaya igihe Yesaya yabona Uhoraho ari mu rusengero, ngo ni igihe Uziya yaramaze gutanga. Mwene data, ico gihe haciye habaho guca bugufi, abantu bose bamaze guca bugufi, umwami Yesu Uhoraho abona kuza, maze yereka Yesaya mu rusengero. Mwene data, nabonye Yesu kurujya munsi w'ikibatizo, kuko ku kibatizo n'ahantu abantu baba bariko barezwa, ku kibatizo n'ahantu abantu baba bariko baratunganya ingeso zabo. Bajya nyene babatijwe nibo gusa babonye Yesu, kandi naho nyene si bose, kiretse urya muntu gusa yari yiyejeje mu mutima no ku mubiri. Mwene data, nawe aho uri hose nimba wiyejeje ku mutima no ku mubiri, umwami Yesu agiye kukwiyereka. Ariko nimba utariyeza ku mutima no ku mubiri, Yesu ntuzomubona. Haleluya. Rero ku bantu mwabonye Yesu, Yesu abahezagire. Ku bantu mwumvise mukamubona Yesu mukamwakira, uno munsi mukaba muri kumwe nawe, Yesu abari kumwe namwe. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Ndagira ngo dufatanyire isengesho n'umuntu wese agiye guca bugufi yihane,
atumbera umwami Yesu maze yakira umwami Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe. Kuko umwami Yesu yarantumye arambwira ngo nimbwira abantu ndababwira yuko Yesu Kristo azobonwa n'abakijijwe, azobona n'abejejwe, azobona n'abana b'Imana gusa abemeye kwitandukanya. Yesu Kristo arashavujwe no kubona abantu bamurondera kandi bahumanye, bamurondera kandi batejejwe, bamurondera kandi bafise ibyaha, bamurondera ariko bakamuronderana ibindi bintu bagenda bahegekeye badashaka kubirekura. Umwami Yesu arababajwe n'abantu banduye kandi bari mu nsengero. Mu nsengero abantu benshi baranduye, bazanduriyemwo, barahendwa, barazimizwa, bagakurikira abandi, bagakurikira gakuku, ntibashaka kugira ngo bakire umwami Yesu nk'umukiza mu bugingo bwabo. Ariko mwene data, ni igihe cawe cyo gushaka Yesu, ni igihe cawe cyo kubona Yesu. Nuko rero tujye gusenga. Umwami Yesu yarambwiye ati ndi jambo w'Imana. Yesu ni jambo w'Imana. Yesu namubonye ari jambo w'Imana. Yesu namubonye ari jambo w'Imana. Yesu Kristo ni jambo w'Imana. Nuko rero muri ico gihe ariko arakubwira ngo tegura ubugingo, tunganya ingeso zawe, kuko Yesu agiye kuza gutora umugeni, kandi azotora umugeni yatiyanduje, yejejwe, yambaye impuzu z'ubukwe. Nuko rero mwese nimwitegure, mumesure impuzu zanyu, mumesure imvune zanyu, kuko umwami Yesu agiye kuza gutora umugeni, gutora ishengero. Agiye kuzunguruka mu mashengero, aho azosanga ata n'umwe ariyo, azosohoka, azoca yigira, ntazokurirwa arateba. Yaje agasanga mu nsengero abantu basenga ku mibiri gusa, ku mitima ntibejejwe, kandi no ku mibiri yabo ntibejejwe. Umwami Yesu aca yisohokera, aca yigira. Hari insengero zitagiramwo Yesu, hari insengero zitagiramwo Yesu. Izo nsengero zitagiramwo Yesu ndagira ngo ndababurire, ndababwira nti nimushake Yesu, nimushake Yesu. Yesu agomba kuza kubagendera, ariko eheraba araza agasanga ntimwiyejeje, araza agasanga ntimwitunganije. Mwene data, nimwitegure, Yesu ariko araza kubagendera. Yesu agiye kuza gushinga ingoma yiwe, ingoma y'ubwami bwa Mesiya bugiye kuza. Umwami Yesu agiye kuza ku bicu, aze amanuke, maze aze azana ingoma yiwe hano mu isi. Haleluya! Ubwami bwa Mesiya bugiye kuza, umwami w'abami agiye kuza kwima ingoma yiwe hano. Ubwami bugiye kuza hano mu isi, ubwami bugiye kuza, kandi Yesu agiye gushinga ingoma i Yerusalemu, maze isi yose izocika ubwami bwiwe, kandi abera bose bazomubona, ariko batejejwe ntibazomubona. Naho bazobara abapasitori ntibazomubona batejejwe, naho bazobara abakozi b'Imana ntibazomubona, naho bazobara abavuga butumwa ntibazomubona batejejwe, naho bazobara abigisha, abarimu ntibazomubona batejejwe, naho bazobara abavuga abaprofeta, abavugishwa, naho bazovugishwa ariko bakaba bavugishijwe mu binyoma, ntibazomubona. Azogira ati mviraho mwabakora ibiziramwe, muje mu muriro utazima. Benshi bazomugira kuri wa munsi ngo twavugishwa mu izina ryawe, ngo twasenda abadayimoni mu izina ryawe, twakora ibitangaza mu izina ryawe. Ariko umwami Yesu azobajinjibura, ababwira ati mviraho, sinigeze mbamenya mwa nkozi z'ibiziramwe. Mwege mushigikira amabi, mugashigikira ibibi, mugashigikira ibibi mu ishengero, mugashigikira abantu bagapfa kwigenza uko bashatse, mukabuza n'abavuga butumwa ngo ntibavuge ubutumwa ku caha, ngo ntibakoreko. Nguhirahiye ngo akavuga ku caha, ngo abagombye kubasenyera urusengero, mugaca mutangura kumwiyamiriza. Ariko ibyo byose umwami Yesu agiye kuza byose abikureho, azana inganji y'ubwami butazoshira, ubwami butazohangura. Umwami Yesu Kristo agiye kuza, Mesiya, umwami w'abami agiye kuza, avyagire ku ntebe y'ubwami i Yerusalemu. Abera bose bazomubona, abatejejwe ntibazomubona. Imana ihabwe icubahiro. Mwene data, n'amajambo yo kubwira ngo witegure ubugingo bwawe, kugira ngo umwami Yesu niyaza uzomusanganire. Haleluya! Yesu agiye kuza mu bicu, agiye kuza, abantu benshi bagiye kurangamiza amaso mu bicu. Aho umwami Yesu agiye kuza, azoza aranguruye inzamba n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, kugira ngo ahamagara abatoranijwe bave mu birere bine by'isi, guhera ijuru ritangurira niyo riherera. Azohamagara abera kugira ngo baze kumusanganira mu kirere. Shengero ry'Imana, nimwitegure dusanganire Yesu, nimwitegure dusanganire umwami Yesu agiye kuza. Abatejejwe ntibazomubona, abatiyejeje ntibazomubona, abanduye mu mitima ntibazomubona. Mwene data, n'igihe cawe cyo kubohoka. Tangura gutegura ubugingo,
vuba cane umwami Yesu agiye kuza. Imana ihabwa icubahiro. Nuko rero aya n'amajambo yo kuburira abera bose. Rero ndangije nsozera kandi mvuga nti wewe mwene data utaritegura gira vuba witegure umugeni agiye kuduzwa, ishengero ry'abera rigiye kuvanwa mu isi. Turagira ngo rero dusenga Imana ku muntu wese yamaze gutegura ubugingo, yamaze gutegura ingeso ziwe, tugiye gusenga hanyuma maze uce bugufi wumve kubona Yesu, wumve gushaka Yesu, maze Yesu akwereke mu mutima wawe. Imana ihabwe icubahiro. Dusenga Imana. Mwami wanje, Mana yanje, kibirengeye ca byose, mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye mwami yuko Yesu wongeye kumpa aka kanya nkaba nsangiye na bene data igishinga ntahe. Ndasengeye umuntu yumvise ubutumwa ndamusabira kubohoka. Mwami uyu muntu atarakubona wongere kukubona, uyu muntu atarabona ubwiza bwawe wongere kukubona. Gendera abera bawe ubiyereke, ubihishurire babone ubwiza bwawe. Hari insengero mwami zitarakubona, hari abantu bari mu ishengero ariko batarakubona. Ndabasengeye kugira ngo bakubone, abakozi b'Imana batarakubona bakubone, abakristo batarakubona bakubone, ababatijwe akabatizwa mu buryo butari bwo bakabatizwa. Mwami Imana nzima ntibakubone uno munsi, bakubone abiteguye kuzobatizwa, abarimwe barihana, umuntu wese arimo arasaba ikigongo yihana yatura icaha akubone. Mwami kuko ijambo ryawe rivuga ngo utejejwe ntazoraba umwami. Ndasengeye mwami umuntu ariko araca bugufi yihana yiyeza yitunganya, umutunganya umweze, maze databuja aho uzozira azokubone. Mwami ndagushimiye ko utuburiye kandi imburi kabigeze ku bantu bose. Ndasengeye ababuriwe bose kugira ngo mwami twese tugusanganire aho uzozira, tuze tukubone, tuze tugusanganire mu bicu. Urakoze mwami, ndagukengurukye kungiriye neza ukabumpaye gutambutsa ubutumwa. Izina ryawe rihabwe icubahiro, ubuntu bwawe ukomeze kubana n'abera bose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yesu abahezagire bene data nshuti z'umusaraba. Nuko ndabashimiye abakurikiranye ubutumwa bwiza mwese, abipfuza kugira ngo badutelefone kuri telefone, abari muri Canada mwotanguza 819588 ubusa 77. Abari hanze ya Canada mutanguza igiharuro kimwe mugakomeza 819588 ubusa 77. Izo nimero kandi ziri no kuri WhatsApp. Imana ibahezagire mwese. Haleluya. Amen. Shalom shalom. Uhoraho azokwambara umwami, azokwambara umwami, uwo mwami azokwambara umwami, azokwambara umwami, ari umwami, azokwambara umwami umukiza, azokwambara umwami w'injungu, azokwambara umwami n'inganji, azokwambara umwami w'ibyaha, azokwambara umwami iraneza, azokwambara umwami umukiza, azokwambara umwami wa bose, azokwambara umwami w'ibyaha, azokwambara umwami, azokwambara umwami, uwo mwami azokwambara umwami, azokwambara umwami, ari umwami, azokwambara umwami umukiza, azokwambara umwami w'injungu, azokwambara umwami n'inganji, azokwambara umwami w'ibyaha, azokwambara umwami iraneza, azokwambara umwami umukiza, azokwambara umwami wa bose, azokwambara umwami w'ibyaha, azokwambara umwami